uko Ubudagi buvuga je ndabifata nkuko harimo n'ikintu cy'ibishobisha kuko bwa mbere kuvuga ngo tugerageje kuraba ngo ninda n'indesho ngo tubona ngene Autriche na Portugal ngo bodusumbye amanota kandi urumva nabo bafisa ivyo baraba kugira batore ivyo bihugu 10 mu minsi iheze leta zumwe za Amerika Trump uretse ko Trump yasabye Ubudagi yarasabye Ubudagi ko yokoresha amakambi ya gisirikare ari mu Budagi kugira ngo ashobore gutera Iran ico ego amabaze militaire ico gihe Ubudagi bwaranse ego bwaranse urumva imvo ni nyinshi zanguye twabivuze yuko imvo zo gusanga ari nyinshi Ubudagi bwaranse ntaho bizi ko atari na Amerika yavuze ati mwaranse bwa mbere tubaze tahure ko bino bihugu bitanu duhere muri leta zunze za Amerika Ubufaransa Ubwongereza Uburusiya n'Ubushinwa ibi bihugu nivyo bihugu by'abavenker canke nibo batsinze intambara ya kabiri y'isi nico gituma byabaye ivyo bitanu yego ibihugu bitanu so de vainqueur de la seconde guerre mondiale aba nibo batsinze intambara ya kabiri y'isi bamaze gutsinda intambara ya kabiri y'isi ni ibi bihugu nivyo byaciye bija hamwe bica bikora icyo bita akanama ka ONU k'umutekano kugira ngo bashobore gukinga ko amabi yaraheje kuba atosubire kugira bashobore gukinga ko atawundi mutegetsi cyangwa atawundi muntu ku isi hirya no hino adoshobora kwigira nka Adolf Hitler niko niyo mpamvu bakita n'akanama kaboneka cy'umutekano umuntu mbere yo kuraba ko isi yo twarirwa mu mutekano anovuga atanu umwe ashobora kwishira hejuru y'amategeko no kuvuga ko ibi bihugu rero biri muri mwanya cyangwa biri muri iki kibanza kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 946 tubibutse yuko akanama kawe ariko nyene icubahiro umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yasabye ko kusubirwamo ego ego cyane yarabivuze aho twariko duhimbaza imyaka 63 iheze umuryango umwe bwa Afrika ubayeho yarashikirije ko bikwiye ko aka kanama kawe gasubirwamo no kuvuga kugira ngo ibihugu vya Afrika navyo bishobore kuronka ijambo kuko nko muri bino bihugu bitanu bigiye bifise ibado veto nta gihugu ca Afrika na kimwe kirimo kandi twabonye ko mu vyo batora mu ngingo batora zerekeye isi yose na Afrika irimo ndabaramukije mwebwe mwese mudukurikirana aha ni kuri Paulo Cash Media ni je Christabella Munezero ndi kumwe na mugenzanje Patrick Rosage atangimana Paulo Cash iragutse irafise Paulo Darja idandaza ibintu byinshi ufise imanza zabizineza c'izinabi turafise ibikoresho byo gukotesha ushaka kugira ama live turafise Starlink dukotesha ibiciro ni byiza cyane turagira ama design amafoto ushaka image yawe kwiso uko ushaka izo service zose barazigufasha kandi ntidukorera kure dukorera ahantu horoshe kugenda ego ikindi naco Paulo Darja dufise abahinga b'inzobere banonose ibijanye na design banonose ibijanye no kubakorera amafoto meza abahinga b'inzobere mu ma invitation ya invitation uzohereza umuntu ku buryo atazigera yiyumvira kuba yose iba mu rubanza rwawe kandi ya invitation azoguha uzomuha aho nyene agaca guterera n'akanoti gatubutse ko ravuga ati burya wa muntu yarateguye yarikokoye ntiyagize ibintu bya pigapi nago mu bisobe dutuma ubuzima bwawe bworoha kandi tukaguhuza n'ibihe bigezweho no kuvuga tukaguhuza n'ibihe bya none yego no kuvuga ko ni munyaruke tubakorere umuti tubahereza ama service meza kandi azimbutse kandi namwe ndazi muzodushimira hanyuma ego dukorera ahantu horoshe cyane ni muri centre ville nyene impande y'inyubako ya Limited turegeranye urenganya inyubako ya Limited ucushikira inyubako ya Excellence House ni muri etage ya 4 icumba kigira 17 turabaye ikaze ni muri kwa rukurikirane rw'ibiganiro tubashikiriza umunsi wa kubabwira inkuru iri kiravugwa yuko igihugu c'Ubudagi cidogera cyane igihugu c'Uburusiya ko cabimye amahigwe yo kuja mu bihugu bigize akanama k'umutekano ka ONU turabahaye ikaze biragoye cyane gutera imbere kandi biranorosha gutera imbere mu gihe ujanye n'ibihe bya none mu gihe ujanye n'ibihe turimo kuko ntushobora kuba ukiri mu bihe bya kera ushobora gutera imbere ni kubaho
uzi ahisigeze ni kuba uri gukora woroherezwa ibikorwa byawe ariko biravansa bitewe nuko uri gukoresha internet inyaruka abahinga barerekana ko ata internet no musi iraboneka inyaruka isumba Starlink ni benshi bidoga ngo bakoresha connection zikwega ivyo bakora ngo ntibikunda ico kibazo rero muri palo d'argent twaramaze kugitorera umuti turafise wifi Starlink turayikotesha kandi ku mahera make cyane ku buryo tuyiguhaye uba wibaza ko menga turanakugabiye kuko uyikoresha nka gwawe kandi ku giciro gito cyane ivyo twabishize kugira ngo tuje hamwe twese kugira dutere imbere twese ayo mahigwe rero ntagucike we umvirije video urayisangiza abandi kugira ngo nabo ayo mahigwe ntabacike kuba yifuza canke kubaza kuba intéressé kumva yuko bakeneye internet canke abahora bayirondera bakabura iyo bayikura dukorera muri Excellence House ni impande ya building ya limited muri ville mu gisagara ca Bujumbura mu gisagara ca Bujumbura hagati muri ville ntihagoye kugenda wururutsa amabisi uramanuka gato ucubona kuri limited iyi building iri impande yayo Excellence House etage ya nyuma ya 4 numero 17 abafise imanza abafise evenema abantu bashaka gukora ama live streaming abafise ama reunion ama conference nimuze tubahereze wifi inyaruka izotuma ibintu byanyu bigenda neza izotuma ibikorwa byanyu atawicisha mu ijisho ushaka kwakura cyangwa gutanga commande kuko uburyo bugezweho bwirukirwa na benshi nomere niyi mubona iri kiraca munsi nkuko bishikirizwa n'umushikiranganji wa mbere w'igihugu c'Ubudagi bavuga ko igihugu c'Uburusiya cabimye amahigwe yo kuja mu bihugu 10 bigize novuga umugwi wa kabiri wa Kanama k'umutekano ka ONU ivyo bihugu 10 ntibiba bizamaho nkuko umugwi wa mbere ari w'ibihugu bizamaho ni ibihugu bitoregwa kwiga ingorane ziba ziriko ziraba bigatogwa kugira ako kanama mu myaka 2 baba bafise ivyo bihugu 10 babifise manda y'imyaka 2 ariko hariho umugwi wa mbere w'ibihugu 5 bivyamaho ico naco ni igihugu c'Uburusiya leta zunze ubumwe za Amerika igihugu c'Ubufaransa igihugu c'Ubushinwa hamwe n'igihugu c'Ubwongereza bafise ico bita droit de veto ni kuvuga ibivuye muri ako kanama kagizwe n'ibihugu 5 kiba kibaye ubwo nyene nta novuga nta bindi bihugu biharira kuco ivyo bihugu 5 biba vyatoye hari igihugu c'Ubudagi naco kiragiriza cane kivuga ko Uburusiya bwoba bwabahoye yuko Ubudagi ari umugenzi cane w'igihugu ca Ukraine na Israël murabizi yuko igihugu ca Ukraine n'Uburusiya bidahuza bikaba biri no mu ntambara mbere igihugu ca Israël naco murazi yuko ari igihugu kiriko gitera igihugu ca Iran igihugu ca Iran naho akaba ari umugenzi mfafu w'igihugu c'Uburusiya igihugu c'Ubudagi kibandanya kivuga ko kitari kurushwa muri ayo matora n'igihugu ca Portugal hamwe na Autriche aho igihugu ca Portugal catowe ku majwi 138 Autriche igatogwa ku manota agera ku 131 ariko igihugu c'Ubudagi kikaba carose gusa amanota 108 mbega ibigenga ivyo bihugu 10 mu bijanye n'amatora nzoba ari ibi haravamwo kuba igihugu kimwe ari umwansi novuga muri ivyo bihugu 5 ico kidashigikiye ari umwansi umwe w'ikindi birabuze yuko gitogwa muri ivyo bihugu bigaba manda y'imyaka 2 muri ivyo bihugu 10 novuga bigize umugwi wa kabiri wa Kanama k'umutekano kawe Beka Patrick wewe uvyumva gute ego ubwa mbere novuga ko Ubudagi ntabwo buriko burera bisema kuko birumvikana kuko tugerageje kuraba tubanze turabe uruhara canke akamaro kaka kanama kaone ubwa mbere hano ubusanguzi bwerekana ko akanama kaone mu byo kajejwe hariho gafise ububasha bwo gukora amatohoza aka kanama karafise ububasha bwo gukora amatohoza akanama karafise ububasha bwo gufatira ibihano ibihugu yaba ibihano bijanye n'ivy'ubutunzi ibihano bijanye no guhakato igihugu no kuvuga ibihano bijanye n'imigenderanire aka kanama kandi karafise n'ububasha bwo gutegeka yuko igihugu mu gihugu runaka habaho harungikwa inteko mvamakungu ziza kugarukana amahoro naico gihugu gitoba kibishaka yego naico gihugu erega n'ubundi kenshi igihugu kiba kibishaka oya navuga ko ico naho ubudashaka nikiba catabaje ati ntirananiwe ahubwo nibona ko oniravuga ati muri kino gihugu turabona yuko bikwiye yuko
habaho intervention ni nk'ibyabaye muri Libya ni nk'abyo byabaye muri Libya ni kuvuga biraba ni kuvuga bakavuga ati turavye imvururu ziri muri kino gihugu turavye ibintu biri muri iki gihugu runaka birakwiye yuko turungika inteko mvamakungu zikaja kugarukana amahoro zikaja gusubiza ibintu mu buryo ni kuvuga hano rero kugira ngo iyi ngingo ishobore kuba itokunda nk'akarorero nuko bya bihugu bitanu bica biricarana bimaze kwicarana iyo bishyitse hakabamo kimwe gihakana iyo ngingo nije mu ngiro ni kimwe bita droit de veto nuko bisaba ko ingingo yose ifashwe na bino bihugu bitanu ibi ngingo ya bose ndavuga ngo ibihugu bine ngo birafashe iyo ngingo igihugu kimwe kiranse bica bibanire hageze no kuvota nuko nyene bavuga ati mbega mu bihugu byoja muri kano ngo kanaba k'ibihugu 10 byo bibihe mu gihe ibindi bihugu bivuze twebwe naka turamwemeye nakanaze wewe washikirwa hakaba umwe yanka kuvuga atoya uyo ntazi kuba Uburusiya bwanase kubudagi bujamwe muri ako kanama burabifitiye uburenganzira kubera kifise ya droit de veto yego kubera ko Uburusiya burafise droit de veto Uburusiya burafise bwo bubasha bwo kuba bwovuga buti jewe iki gihugu sinshaka ko coja mu kanama novuga kaoni k'ibihugu 10 bya ONU ibi rero kugira ngo tubone timbege gituma Uburusiya budashobora kuba bwoshaka kubudagi bwinjira mu bihugu 10 muri imyaka 2 kuko imyaka iri ubwa mbere niyo myaka novuga hari intambara zitandukanye ubwa mbere no kuvuga ko niyo myaka Uburusiya buriko baragwana muri Ukraine niyo myaka hariko abanizi intambara muri za Iran no kuvuga ko birashusha no kuvuga ko Uburusiya babona ko hamwe abasasanguzi niko babona ko Uburusiya hamwe bwari kwemera yuko ubudagi bwinjira mu kanama ka ONU Uburusiya bwabwigwirije abansi bafata ingingo abagwanya Uburusiya bwabuhaye inguvu ni nkuko ababatorera amategeko abashobora kuba bo bagwanya byoroshe mbega Patrick udufashe gatora twabonye yuko umugwi wa mbere waho kanama ka ONU ari byo bihugu bitanu ivyo uvuze uwo muguriri jana mbega ivyo bihugu 10 nabyo yego ubwa mbere tubanze turabe dutahure ibijanye n'ibihugu bitanu kubera ko ari bitanu kubera ko bitwa bitandatu kubera ko bitobindwi kubera ko ari bitanu mbega bijamo kubera yego ubwa mbere tubanze tutahure ko bino bihugu bitanu duhere muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Ubufaransa Ubwongereza Uburusiya n'Ubushinwa ibi bihugu nivyo bihugu by'abavenker canke nibo batsinze intambara ya kabiri y'isi nico gituma byabaye ivyo bitanu yego ibi bihugu bitanu so de vainqueur de la seconde guerre mondiale aba nibo batsinze intambara ya kabiri y'isi bamaze gutsinda intambara ya kabiri y'isi ibi bihugu nivyo byaciye bija hamwe bica bikora icyo bita akanama ka ONU k'umutekano kugira ngo bashobore gukinga ko amabi yaraheje kuba atosubira kugira bashobore gukinga ko atawundi umutegetsi cyangwa atawundi muntu ku isi hirya no hino adoshobora kwigira nka Adolf Hitler nuko niyo mpamvu bakita n'akanama ka ONU kajeje umutekano mu ntumbero kuraba ko isi yo twarirwa mu mutekano nuvuga atanumwe ashobora kwishira hejuru y'amategeko no kuvuga ko ibi bihugu rero biri muri mwanya cyangwa biri muri iki kibanza kuva mu mwaka w'1946 twibukanye ko intambara kabiri y'isi yaheze mu mwaka w'1945 no kuvuga umwaka umwe intambara kabiri y'isi iheze ibihugu byace bije hamwe bikora kano kanama ka ONU kajejwe umutekano no kuvuga ko nimwe navuga rero kano kanama kafise droit de veto ivyo igihugu kimwe chance no kuvuga ko ibindi bihugu nabiba vyemeye ingingo runaka canke itegeko runaka iryo tegeko riba riburijwemo kuko bafise novuga ikibahuza kandi ico cabaye ubwo bubasha ari kuba bwarakuye intambara barakuyeho bagwanije aba axe nabo bari bagizwe n'Ubudagi Ubutaliyano hamwe n'Ubuyapani no kuvuga ko rero bamaze kugwanya aba axe bakabatsinda baciye bahitamo gufunda kano kanama no kuvuga ko hambavu rero y'ivyo bihugu bitanu hariho ibindi bihugu 10
nimwe warubajije ibi bihugu 10 rero ibi bihugu 10 bitogwa no kuvuga ni inama rusangi ya ONU Assemblée Générale ya ONU mu nama rusangi ya ONU ngovuga inama y'abose ya ONU niyo itora bino bihugu 10 no kuvuga kabitora no kuvuga muri manda y'imyaka 2 no kuvuga ko rero ibi bihugu 10 nkuko abusesanguzi buvyerekana ibihugu 10 kugira bitogwe bisunga uturere ntago bapfa gutora ngo iki gihugu ngo nikize biritoza tubibutse ko yego biritoza baravuga ati muri kano karere igihugu niba bavuga ati nk'akaroro barerekana uburere nyene babwifashe hari akarere ka Afrika hari akarere ka Asie Pacifique hari akarere ka Amerika Latine ni akarere ka Buraya Europe no kuvuga utu turere twose kugira batore bisunga buno burere kugira ngo umuntu mbere kugira bagire no mvuga equilibre umuntu mbere equilibre no kuvuga ko rero ico rero bino bihugu bikora bino bihugu bijeje guparticipa canke kwitabira ingamba canke ingamba amadeba ivyumviro guhanana ivyumviro kwicarana guhanana ivyumviro gutora no gutora amategeko atandukanye no kuvuga ko rero mugabo ikibazo gice kihaba nuko bino bihugu birafise limite ububasha bwabyo ntabwo ari ububasha buhambaye n'ububasha bwabyo bihugu bitanu ahubwo tugerageje kuvyumviriza rwego ubu ibi 10 biriga ariko ivyo bize babishikirizamwe batanu bimwe bitanu bigaca bari ivyo bishirako point final donc ingingo ya nyuma ntasubirizwa cyane gose kubera ko n'ibyo byigiwe muri bino bihugu 10 baravyiga mugabo ingingo abajejwe guhitamo ati nibikunde cyane nibikunde nivyo bihugu bitanu ko bifise ico bita droit de veto nayo bavuga ati ego ibi bintu twumvikanye ko reka tubikore bagaca bavuga ati turabikoze umugabo bavuga ati nitubikora nibikorwa kubera ko umva kano kanama k'ibihugu bitanu koko na kanama ndavuga gute ntayegayezwa kuko ibino bihugu bitanu bituma ari ntayegayezwa bo ico bahisemwo kiba ari ico nyene kandi bisaba ko bagihitamwo bose rero ahanini rero novuga ko ari cyo coba caratumye ari cyo catumye novuga Uburusiya kuko urabona ko nabino bihugu navyo nyine ubwavyo novuga birafise ububasha n'ibicumi birafise ububasha kuko baratora amategeko baratora zimwe hari ivyo bashobora kwanka ibindi navyo batoye bakabishikiriza bimbe hari ivyo bashobora gupropoza muri ONU bakavuga ati birakwiye ko ibigenda uko niyo mpamvu rero Uburusiya buvuga buti sinogwiza abantu bangwanya kandi wumve yuko sinoha ububasha bukomeye Ubudagi kandi Ubudagi buri mu bihugu bikeba kandi urumva navyo nyene ari byo byari vyatumye ya ntambara iba biri mu byo ivyo bihugu bitanu byatsinze Ubudagi burimo cyane gose nico gituma badashobora kubaha amahirwe oya so kuvuga uko kubera ko ubwa mbere intambara ya kabiri y'isi imaze guhera novuga imbono y'indinganizo ya politike y'isi yarahindutse imaze guhinduka ubwa wanashima mbere Ubudagi bwabwo bwasigaye ari ingabo zitagira umutware ico gihe kuko bwari witwa ko yari uwabutwara Adolf Hitler ntiyaragihari icyaciye kibico gihe Ubudagi bwari ko bushaka kugwanya isi yose bwacitse urubuga yahindutse nka gato iyo gato rero yagabuwe mu mpande zibiri wanashima n'abari bafatikanije gutera Ubudagi baci bacanamo abasoviete mu gice cyo mu buseruko hamwe n'abanyamerika no kuba bita barengera mu gice cyo mu burengero nuvuga ko izo mpande zibiri haci abacuta na block baragira n'uruhome ubwo ruhome rero no kuvuga ko ofete Berlin ije capitale y'Ubudagi niyo yahindutse ikirimbiro ry'ivyumviro vya politike kesa swa vy'abakomuniste hamwe n'abakapitali ariko Patrick wumve ko nivyo bishobora kukwangira Ubudagi ego barafise ivyo bapfa n'Uburusi nitwo bideha kuko birahari Ubudagi bucuditse n'ibihugu Uburusiya bidaha amahirwe ariko twumve ko nico toshobora kuba cobuza kanama k'umutekano ka ONU kudaha amahirwe nayo kukaja gushinga ku Ubudagi bwoja mu bantu nabo batora ivy'umutekano
nuvuga kahise kabi ego mu bisanzwe nkuko amateka vyerekana amateka avuga ko Ubudagi bumaze gutsindwa mu ntambara bwadekaraye ko butazigera busubira kwiyangaja mu by'intambara ntiwibagire kandi ko n'amategeko bayahonyanga bimwe ego bayahonyanga nibyo ariko inyuma y'izo ntambara zagiye zibe intambara kabiri intambara y'ubutita no kuvuga ko imbono y'Ubudagi canke uko Ubudagi babubona nyuma y'intambara y'ubutita Ubudagi babubonye ukundi Ubudagi bivanye n'ivyo bwiyemeye yego kandi n'ingene Ubudagi buriko burakora kandi Ubudagi bwageze kuba hari igihugu gitunze ko byaje bituma Ubudagi bwace bwinjira mu bintu by'ubudandaji gusumba nuvuga uno munsi ntaho uvuga ko Ubudagi igituma Ubudagi butinjiye mwako Kanama ka ONU n'ibihugu 10 nuko muri kahise bateje umudugararo mwiza ntawo vyemeza 100% mugabo urumva mu batsinze iyo ntambara novuga Uburusiya bwarimo kandi n'ubundi n'ivyabandanye ubona shime ibihugu bitanu kugira ndakoreza ibihugu bitanu biri mu Kanama ka ONU ntayegayetswa ku mutekano ivyo bihugu bitanu vyose nivyo vyagwanije Ubudagi ego vyagwanije Ubudagi nico reshaka kubaza nti mbega nticoba naco nyene gifise amapursanaje mu vyatumye Ubudagi butaja simvuze ngo ni 100% kandi simvuze ngo 50% ntivyoba birimwo mu vyoba vyarabujije amahigwe Ubudagi ego je gituma no vyemeza kubera ko nanye n'ubwiwe Umushikiranganji wa mbere w'Ubudagi uwo ngene yasiguye ko mu vyabitumye yasiguye ikibazo c'Uburusiya kandi arasigura ngo nuko batevye bacerewe kujana kandidatire canke bacerewe kwitabira amahiganwa no vuga yo kugira bagiye bateza yashimikiye ku mibano mibi mu mibano mibi mu bisanzwe Ubudagi n'Uburusiya no mu mateka bamye ari nka ba mwana ego mu mateka ngira tuzobizamo ko turi amateka y'ibihugu ego hanini rero novuga ko nico kuko mu bisanzwe je niko ndavyumva ko ubundi Uburusiya nibwo kwemera yuko hagwira abantu abansi abakeba birana wari mu ntambara yego si byiza guhinga uvu mukeye tute politiki byose bari politiki bagati ndamuhinga uvu ejo duce batora amategeko ajanye n'ibindi amora nuko nyene shavuga ati wewe urazi ko tudahuza urazi ko tutavyumva imvikanako rero wewe sindagushigikiye nuko bimeze ufite ibintu byose ni politiki twibutsa ahubwo yuko n'Uburusiya ataco buravuga kuri ico kirego n'ubundi Uburusiya kuko Uburusiya urashobora kuvuga ati muratubeshe voilà nico navuga nti wafatiye ku migenderanire y'igihugu kimwe ku ngingo ifatiye ibihugu byinshi kandi kindi naco igituma urazi ko mu minsi heze leta zumwe za Amerika Trump uretse ko Trump yasabye Ubudagi yarasabye Ubudagi ko yokoresha amakambi ya gisirikare ari mu Budagi kugira ngo ashobore gutera Iran ico ego amabase militaire ico gihe Ubudagi bwaranse ego bwaranse urumva imvo ni nyinshi twabivuze yuko imvo zo gusanga ari nyinshi Ubudagi bwaranse ntawo bizi ko atari na Amerika yavuze ati mwaranse usanga ari na Amerika yavuze ati Ubudagi nibwo bushobora kutuzamo yego waranse kuntiza ibirindiro niterere Iran none ubu naho ndagutora nkande wewe ube contre yajewe kandi kemba mu bisanzwe isi ahiri ikirajaho uwo wari wibaza ko ari inshuti akwereka by'ukuri ko afise indi ntungamiro niko mu bisanzwe niko biriko turiko turagenda tubibona hirya no hino kuko hari ibihugu bimwe twavuga ati nk'akaroro twari twibaza ati Amerika iteye Iran wanashima hari ibihugu byinshi bizoca honyere bihaguruka kuja gufasha mugabo n'ubu harabuze igihugu na kimwe cyo vuga ati reka tuje gufasha leta zunze za Amerika muri Iran ibihugu byose byaramanitse amaboko birabati ntidushobora kuza no kuvuga ibihugu byinshi no munsi ntibishoka byerekana ko bigiye mwibi kuko ubu isi turimwo ni isi inovuga yo korati mbega ninjira muri kino kintu nza kungikiki nzohungukira iki amaze igihugu runaka mu nzira y'amajana yego igihugu runaka baze kuvuga ati nimba bati nta bishobisho binjanye nzokungukira maze kubona gatacu kintu yovyungukamo avuga ati sindabizama no mpamvu jane ndabifata nkuko uko Ubudagi buvuga je ndabifata nkuko harimo n'ikintu c'ibishobisho kuko bwa mbere
kuvuga ngo tugerageje kuraba ngo ninda n'indesho ngo nitubona ngene Autriche na Portugal ngo bodusumbye amanota kandi urumva nabo bafisa ibyo baraba kugira batore ibyo bihugu 10 tubibutse yuko aka kanama kabona ariko nyene icubahiro umukuru w'igihugu Evesi ndayishimiye yasavye ko kosubirwamwo ego yego cyane yarabivuze aho twariko duhimbaza imyaka 63 iheze umuryango umwe bwa Afrika ubayeho yarashikirije ko bikwiye ko aka kanama kabona gasubirwamwo nukuvuga kugira ngo ibihugu vya Afrika navyo bishobore kuronka ijambo kuko nko muri bino bihugu bitanu bigiye bifise idwado veto nta gihugu ca Afrika na kimwe kirimo kandi twabonye ko mu byo batora mu ngingo batora zerekeye isi yose na Afrika irimo ari nayo mpamvu rero nkuko twarivuze yuko hari benshi bagiye batwara ubumwe bwa Afrika bagiye babigarukako twavuze na Muammar Gaddafi yabigarutse ko aho yavuga ati birakwiye none kubera iki Afrika habuze iki kugira Afrika nayo ishobore gushikirwa kandi umugabane ungana uburyo habura n'igihugu na kimwe cyoshobora kuvuga kuba coja mu bihugu bitanu canke basi tuvuge mu bihugu bifata ingingo by'isi. Urumva Patrick twumvise igituma ivyo bihugu bitanu byabaye bitanu kandi twarumvise igituma ivyo bihugu bitanu bifata ingingo ikijana. Yego mugabo ntitukiri mu ntambara ya kabiri y'isi. Ntitukiri mu ntambara ya kabiri y'isi. Mugabo niyo mpamvu hageze ko ushobora gusubirwamo. Burundi yasavye gati aka kanama kaboni gashoye gusubirwamwo numva umengo mu gusubirwamwo nuko batokwaka amahigwe amwe ngo bayaha abandi kandi ikindi kintu numbona yuko bashaka ko gasubirwamwo nuko kira umugabane wose muri ivyo bihugu bitanu ubamwo nivyo bafata ingingo zose ziva muri ako kanama ivyo bihugu bitanu ingingo zifata nivyerekeye isi yose na Afrika irimo ivyo basaba si kuvuga yuko ngo ibihugu vya Afrika biri muri ako kanama byose Afrika nayo ishobora guserukira umugabane wa Afrika userukirwe muri ivyo bihugu bitanu bifata ingingo final ya nyuma cyane gose kubera ko n'ubundi je ko bwanje ko ndabibona nuko aka kanama kawe ubwa mbere uko kuntu bafatiye kuba baratsinze intambara ya kabiri y'isi ubu intambara ya kabiri y'isi ubu ntitukibirimo ni ukuvuga ko uko gusubirwamo ni kubera ko bashaka babakuremo nta n'umwe bashaka gusubirira ni ukuvuga ko ni ukuvuga ko aho ibintu bigeze tuvuga ibyakahise n'ibyakahise yero tuko dutegura kazoza ni ukuvuga ko rero ubu wanashima birakwiriye ko gusubirwamo kugira ngo kuko icyo gihe wanashima Afrika ari mu bukoroni Afrika ntiyaharugwa umugabane wa Afrika niho harugwa nk'umugabane ushobora gufata ingingo bogira kuko urazi ko banumvikanye kuza gukoroniza Afrika atamukuru w'igihugu wa Afrika n'umwe bagishije inama kandi ikindi kintu naco Afrika bafatwa nk'abaja karere kari badomina uno munsi rero hagezeho natwe abanyafrika dusaba ati tunere ko izo ngingo mufata kandi zigakora no kuri Afrika kuki twe tutogishwa inama natwe tukaja mu gufata izo ngingo kandi tubibutse yuko mu gufata izo ngingo nibo bavyiyumvira mugabo nibo biyumvira ati turazifashe kandi mu gihe bazifashe uwo bazifatiye ntacavuga ego twabibonye ko bafise ububasha bwo kuba Afrika ivuga ati duserukirwe natwe tuzogira utudefanda ego twabibonye yuko bafise ububasha bwo kuba borungika inteko mvamakungu ku gihugu runaka kandi n'ibihugu vya Afrika ego nayo kitovyemera ego kugira iyo ngingo ntishoboke bica hahandi nyene muri ivyo bihugu bitanu habamo kimwe gihakana kikavuga giti oya ivyo bihugu vyose bica bya umugambi wo kurungika inteko mvamakungu nico gituma umuntu aserukira umugabane wa Afrika akenewe kugira ineza ya Afrika ego kugira ngo ni ryaterambere kugira Afrika nibandanye iba nk'ikirimbiro bakora ngo tukiri ibi ego
ngira ngo twogarukiza ngaho. Ego tubibutse yuko hari kuri Paulo Cash Media. Paulo Cash iragutse, irafise Paulo Darja, idandaza ibintu byinshi, ufise imanza zabizi neza c'izinabi, turafise ibikoresho byo gukotesha, ushaka kugira ama live, turafise Starlink tukotesha. Ibiciro ni vyiza cyane, turagira ama design, amafoto, ushaka image yawe kwise uko ushaka, izo service zose barazigufasha. Kandi ntidukorera kure, dukorera ahantu horoshe kugenda. Ego ikindi naco Paulo Darja dufise abahinga b'inzobere banonosoye ibijanye na design, banonosoye ibijanye no kubakorera amafoto meza, abahinga b'inzobere mu ma invitation, ya invitation uzohereza umuntu ku buryo atazigera yiyumvira kuba yose iba mu rubanza rwawe, ahubwo ati nanje ninagira kandi ya invitation azoguha uzomuha aho nyene agaca guterera n'akanoti gatubutse baravuga ati burya wa muntu yarateguye yarikokoye ntiyagize ibintu bya pigapi nago mu bisobe dutuma ubuzima bwawe bworoha kandi tukaguhuza n'ibihe bigezweho, novuga tukaguhuza n'ibihe bya none. Yego no kuvuga ko ni munyaruke tubakorere umuti, tubahereza ama service meza kandi azimbutse, kandi namwe ndazi muzodushimira hanyuma. Ego dukorera ahantu horoshe cyane, ni muri centre ville nyene, impande y'inyubako ya Limited. Turegeranye urenganya inyubako ya Limited, ucushikira inyubako ya Excellence House, ni muri etage ya 4 icumba kigira 17. Turabaye ikaze. Kandi tubandanye tubibutsa yuko ari kuri Paulo Cash Media, mubandanye mudushigikira. Dushimire mwebwe mwese mudahengeshanya kudushigikira, mugakomanta, mugapartage inkuru zacu zagishikira abandi. Dushimire na Kesi Alban ikora neza, abandi yadufasha kugira amajwi n'amasanamu abashikire. Je nanje yari Christabella Munezero na kumwe na mugenzanje Patrick Rusage atanga imana. Naho butaha, ciao ciao. Biragoye cyane gutera imbere kandi biranorosha gutera imbere mu gihe ujanye n'ibihe bya none, mu gihe ujanye n'ibihe turimo, kuko ntushobora kuba ukiri mu bihe bya kera ushobora gutera imbere. Ni kubaho uzi ahisigeze, ni kuba uri gukora woroherezwa, ibikorwa byawe ariko biravansa bitewe n'uko uri gukoresha internet inyaruka. Abahinga barerekana ko ata internet no musi iraboneka inyaruka isumba Starlink. Ni benshi bidoga ngo bakoresha connection zikwega, ivyo bakora ngo ntibikunda. Ico kibazo rero muri Paulo Darja twaramaze kugitorera umuti. Turafise wifi Starlink, turayikotesha kandi ku mahera make cyane, ku buryo tuyiguhaye uba wibaza ko menga turanakugabiye kuko uyikoresha nka gwawe kandi ku giciro gito cyane. Ivyo twabishize kugira ngo tuje hamwe twese kugira dutere imbere twese. Ayo mahigwe rero ntagucike, wewe umvirije video urayisangiza abandi kugira ngo nabo ayo mahigwe ntabacike. Kuba yifuza canke kubaza kuba intéressé kumva yuko bakeneye internet canke abahora bayirondera bakabura iyo bayikura, dukorera muri Excellence House, ni impande ya building ya Limited muri ville mu gisagara ca Bujumbura. Mu gisagara ca Bujumbura hagati muri ville, ntihagoye kugenda wurutsa amabisi uramanuka gato ucubona kuri Limited. Iyi building iri impande yayo Excellence House, etage ya nyuma ya 4 numero 17. Abafise imanza, abafise ama evenema, abantu bashaka gukora ama live streaming, abafise ama réunion, ama conference, nimuze tubahereze wifi inyaruka izotuma ibintu byanyu bigenda neza, izotuma ibikorwa byanyu atawicisha mu ijisho. Ushaka kwakura cyangwa gutanga commande kuko uburyo bugezweho bwirukirwa na benshi, nomero niyi mubona iri kiraca munsi.